Nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro vyacu kuri Isanamu Media, Isanamu TV, turabahaye kandi kazi. Mwarabonye ikiganiro parti ya mbere twagiranye na Stick, kaze turabe parti ya kabiri. Akitara, wo tubwira icyarico, ni projet, ni label, wadusigure? Akitara reka mvuge neza Akitara icyarico. Akitara mu vyiyumviro vyiwanje no muko nayibonye muri jewe, Akitara ije gufasha umuntu kwaka iryo tara ry'indani, kuko indani mu muntu harimwo itara. Iyo iryo tara ryatse ubuzima bwiwe bumera neza, kandi n'ubuzima mu kibano bukamwungukako. Akarorero, wowe uri kurambaza bino bibazo, hari itara ryawe ryatse kugira ngo aho ukorera bakubone yuko hari icyo ushoboye gukora. Iryo tara ryaratse, baragukenera, baraguha icyo ukora. Hanyuma nanje urampa akaryo ko kuvuga, nanje itara ryanjye ryaratse riratuma wonyiyumvira. Rero iyo itara ry'umuntu ryatse bituma we ubwiwe yunguka n'ikibano kikunguka. Rero Akitara yaje kugira ngo ifashe abantu gutora iryo tara, kuko je navuga ati hari intambara nahuye nazo kugira ngo ngere aho itara ryanje ryaka. Ni gute nofasha abandi gusimba izo ntambara, kubafasha yuko botangurira handi hanyuma bakabandanya bakagera naho jewe ntageze. Niyo yari intumbero yo gutangura Akitara. Rero twaratanguye ibikorwa bya mbere, turavuga tuti kuko nakubwiye ngo nta munyamitahe n'umwe, nta ntererano n'imwe. Akitara uko yatanguye, twatanguranye n'abantu bamye banyizera, abantu bari bashaka kunteza imbere mu byo bafise. Nta mahera bari bafise amaboko n'ibyiyumviro, kandi icyo ni ikintu cya mbere jewe kimpimbara, kubona twarashoboye guhura n'abantu tudafise amahera ariko tukavuga ngo dukore ikintu. Byanyeretse kandi yuko ibintu ntibikorwa n'amahera. Hariho abantu bicaritse ingabire zabo ngo barindiriye amahera ngo uzobaha amahera. Twe twatanguye Akitara turi ekipe y'abantu 7 mengo. Icyo nibuka twashika abantu 10. Nta wahemba uwundi, nta watwara uwundi, umwe wese yaterera icyo ashoboye tugakora ibintu. Hama bamwe bagiye barafatirwa, bamwe bakaronka ahandi hantu baja gukorera, ariko twarabikoze. Twaratanguye Akitara, irabandanya n'ubu iracahari. Rero igikorwa cya mbere twakoze cyari cyo gusohora irya album yanje Fenomeno. Ntitwashatse ngo dushiremo abandi bantu, kuko twavuga tuti nta wundi muririmbyi dufise uburyo bwo gukorerako bwo gufasha kugira ngo ibikorwa byiwe bigende neza. Nca nditanga nk'ikimaze, ndavuga ati reka rero mupimire kuri jewe. Baca bapimira kuri jewe, hanyuma album yaragiye hanze. Je sindi wa muntu avuga ngo igintu cabaye sinza kuraba ikitabaye, kubera indaba ikitabaye cyangwa icabuze, ndabico ndi optimiste cyane. Hanyuma album turayishize hanze, twayikoreye cover, hari n'ibindi bintu byinshi twakoze. Twarakoze ubu video. Mu busanzwe twarakoze ibintu ata buryo bwo hanze dusabye, ata ubwiye ubundi ngo mamahera, umuntu wese akiyaranja. Byanyeretse yuko abantu iyo bagiye hamwe nta kintu gishobora kubananira. Hama Akitara birabayeho. Rero tumaze gutandukana kubera ubuzima, jewe kuko ari je nari naragize iyo mbono ya Akitara, sinategereza kuyiheba. Navuga ati bagenzanje ndabatahura cyane kandi ndabashimira ku ntererano yabo. Rero aronse ahantu bamuhemba, je nkaba ntafise amahera yo kumuhemba, sinomushavurira, reka gende. Ariko n'ubu n'abantu tuvugana, n'abantu ngifise ku mutima, nabo bamfise ku mutima. Hanyuma
Akitara irabandanya gutyo. Akitara rero nuko bimeze, ibyo twakoze ni ibyo twabikoze mu mwaka uheze, turasohoye iyo album yanje turatandukanye, jewe ndavuye mu Burundi ndaje muri Lamu Island, fukati ko biri kose ntegeza kubandanya, ndavuga bon ikintu nshobora gukora ni ngiki ndi umwe, uretse ivy'iwanje byo gukora umuziki byo narabibandanije, mugabo Akitara si yiwanje, Akitara nikorera jewe, Akitara niyo gukorera communauté y'abarundi, ugwaruka rw'Uburundi. Ndavuga ni giki nshobora gukora, mvuga ati reka mbe ndatanga ubumenyi, ibintu nzi nize par experience mbe ndabitanga ndabicishije kuri réseaux sociaux. Ndatangura gukora ama video, nkavuga ibya histoire y'u Burundi, nkavuga ibya spiritualité, nkavuga ibyo kwitahura, nagaragaza gutanga amakuru yoshobora kwishura ibibazo abajene bibaza, makuru atuma abantu batora ryatara ry'indani. Hanyuma TV birabayeho, Akitara kuri Instagram, kuri YouTube, kuri Facebook, ndakora n'uburyo buke mfise, je sininya kubivuga, nakoresha telefone, sindi muri ba bantu baza kubesha ngo biki n'ibiki, n'ibintu byose nkora kuri Akitara ndabikoresha telefone, nta equipment nimwe mfise, kuko nibwiye ikintu kimwe sinzorindira ngo ibintu byose bibe bihari kugira ngo gikuru nuko mba ndi muri processus y'iterambere, kandi nkaba ndiko ndaterera. Ikibi nuko no kwicara kuba nariko ndakora birangwaza. Akitara ibiratanguye kuri ku mbuga ngurukana bumenyi, biragiye ko nza ndashirako buke nyene, kuko nakora ndi umwe. Inyuma yaho ndavuga ati okay, reka ntangure ishure ry'umuziki, mugabo naho nyene nari nkiri umwe, ndavuga ati nzobikora gute, icyo nzokora nzotanga ama private lessons, kuko aha nyene muri Lamu Island nari ahantu nigisha muri orphelinat, nari mu volontaire, nkagenda nkigisha abana gitari, nkabigisha poesie, nkabigisha ingene bakompoza indirimbo, ingene bandika indirimbo, amajwi. Hama aho onye rero bimaze guhagarara ibyo muri orphelinat, niho naciye niyumvira ati reka ndondera abandi bantu rero aba privé, ari umuntu umwe ashobora kumbwira ati nyigisha, kuko sinashobora kwakira abantu benshi ndi umwe. Akitara Music School birabayeho. Imigambi ya Akitara ni myinshi cyane, ariko ikintu dukeneye gukora nuko abantu, kuko ikintu natahuye ni kimwe, ibintu byose sije ndabikora, ni nacyo kibazo abantu dukunda kugira. Umuntu arashobora kugira imbona kazoza, agaca yibaza ngo ibyo bintu byose ngo azobikora ari umwe, cyangwa ngo byose ngo byubakiye kuri we, si iby'iwawe, si iby'iwanje. Ibintu ni iby'abantu, n'indirimbo nkora si gwanje ni iz'abantu, kuko sije ndazumviriza, sije ndazigira ko commentaire, sije ndazitamba, ni iz'abantu. Rero ko n'akantu kamfashije gutahura, ndavuga ati je nzokora icyo nshoboye gukora ndi umwe, ndagishire hanze abantu bakibone, hanyuma abandi baze tube umugwi, dukorere hamwe, dukorera abandi, kuko ibyo dukora byose dukorera abandi, ibyo dukora byose tubikorera abandi, tubikorera communauté yacu, tubikorera Afrika, tubikorera isi. Hama ndavuga ati reka ntange nimero yiwanje, ikindi kintu ushobora gukora ni ikintu kuza ndumviriza abo bantu, kuko ntushobora gufasha abantu tumviriza, kuko ndazi abajene benshi ngaho mu Burundi je tuzinanye, twicarana, twahura, wumvirije ibyiyumviro vyiwe ukumva yuko nokura arafise ahantu ashaka gushika mu buzima, mugabo wamuraba ibyo akora ku munsi ku munsi, ugasanga avyukira muri saporo, akirirwa muri saporo n'amafege n'amanwa, akirirwa, urumva ugasanga nta kintu na kimwe ariko arakora mu byo ariko aravuga, mu byo avuga ashaka, ibyo akora birahushanye nabyo.
hama je nkicara nkibaza none bipfira he, habura iki, bigenda gute? Avuga peut-être habuze abantu babumviriza kuko ikibano kiyaducira urubanza cyane. Tuzogaruka nimwe kandi kajya tuvuge ku kungene ikibano kigira impact kuco tuba muri kazoza. Nibwo rukurikirane nashatse kubandanya muri rya ndaje, muzogenda mubyumva mu ndirimbo. Rero ndavuga ati abo bantu barakeneye kumvirizwa, barakeneye guhabwa ikibanza tukuru. Hama ndatanga nimero yiwanje n'ubu kuri Facebook iriko, narayipartage Instagram. Umuntu wese aza kumviriza yiganira kumva ndakeneye gutunga nimero ya Stick, yitunge umunsi uzo kumva arico wombwira tuvugane. Ntidushobora kubura aho duhuriza, ntidushobora kubura ico dukorana, ntidushobora kubura ico dushikako twamenyanye. Rero akitara mu ncamake igerageza turiko tugerageza gufasha abo bajene bose bifuza kugira icyo bashikako mu buzima mugabo bataratora aho bipfira, bataratora igituma batabikora. Dushaka kugerageza kubumviriza ubwa mbere, kubaherekeza, kubaha impanuro, kubafasha kugira ngo bashobore gushika kuri izo ndoto zabo. Kuko jewe n'abandi dukorana turazi ibibazo twahuye navyo, uza gusanga nabo aribyo bariko barahura navyo. Urumva tuba dufite icyo dushobora kubafasha. Akitara rero no musi nahigeze mugabo akitara muri kazoza ni niniya cane. Akitara ni television internationale panafricaine. Akitara ni ishure ry'umuziki y'imyuga. Akitara ni ibintu byinshi muri kazoza, ariko ntidusimba intambwe tugenda buke. Rero abantu bose bashobora gushigikira uno mugambi, arabozana ivyiyumviro, arabozana amaboko, arabozana amafaranga, bose barahawe ikaze. Nimero yanje iriko kuri Facebook ni Stick1, Gmail ni bookingstick@gmail.com. Ubutumwa ndasoma nkishura, ubutumwa ntaraba ni bwa Facebook n'ubwa Instagram, kuko urumva izo mbuga ngurukana bumenyi zose umuntu ntiyoshobora kuzikoresha ku munsi icyarimwe. Urumva ndaraba commentaire ku mbuga, ariko umuntu ashaka kumvugisha mu buryo personnel ari nimero yanje, hariho na email aho nyine sawa. So woducishiriza ko gatoya ukaduha akapela ya n'indirimbo Umunyamuji. Go lifestyle ni Paris, liko short zikari, swag sizonga hafi, Louis V zipari, tryna be too funny, tryna please everybody. Ubuzima butari bwo kugira icyo utari, ntugire ngo uzokwa muri 21 old, find a dream to fight for, a reason to live for. Nturabe iby'abandi bakwiyumvira ko ngo upfire pose, find a better reason to die for. Bon, Stick, uno munsi twavuganye ibintu byinshi, mugatubwira tugaruke ku kintu kimwe. Stick ubu abarizwa he? Yahashitse gute? Ahantu ndi ubu unye ni muri ile yitwa Lamu Island, iri muri Ocean India, ariko iri mu ntara za Kenya. Itwarirwa muri Kenya, ariko iri muri Ocean India. Hama ingene nahashitse nukuri navyo biragora ingene ndabisigura ko navuye mu Burundi ngenda Nairobi. Nca Nairobi njino gukora akazi, mugabo ako kazi ntikarengeje n'amezi 2. Nca mu muziki, nibaza yuko ari urukurikirane rw'indoto zanje, kuko je navuye mu Burundi nje muri Kenya nzanye n'ikintu kimwe, gukora umuziki. Nta bindi bintu bibiri byo kuvuga ngo ngiye kurondera ngo ubuzima ngo biki. Je sindi muri je numva ubuzima ndabufise, ndabugendana. Sinje kuburondera ahantu ngo bwatakaye, ahubwo ngenda kurondera ahantu ubuzima bwanje bushobora kwagukirwa, canke ibikorwa byanje bishobora gukunda byoroshe. Mugabo simba ngiye kurondera ubuzima ndabufise.
ndabugendana rero naje ngaha muri ivyo je navuye mu Burundi mfise intumbero yo kuza gukora umuziki muri Kenya hanyuma urumva nyene utararonka icuba urakora utuzi n'utu na turiya narakoze utuzi twinshi ngaha nkiri Nairobi nakora muri eglise ya Grand Frère nakora ibintu byo gukamera kweditinga nkagira nkana managinga ama réseaux sociaux ya eglise nabikorera ubuntu sinahembwa kurumva nawe yarantunze ku buntu ndavayo ndazino muri Lamu Island narinje kudandaza ama accessoires y'amatelefone twaratembereza ama accessoires y'amatelefone nyine urondera abakiriya iki mugabo hageze igihe numva yuko ibi bintu nabyo nshaka kubandanya kuko sivyo vyanzanye ndabidepoza ndatuma ko igitari canje nari nagisize Nairobi bati rero ubu ntango ya zero ndatangura kuza ndavuza mu ibarabara nkashira aka box nkaronka amahera yo kurya guco buke barateba baramenya ntangura kuza ndaririmba mu masoirée abantu bakantumako nkagenda kuririmba ku ma plage mu ma evenement buke nyene bigenda birabandanya. Stick, abakunzi bawe b'umuziki muri rusange bitega ibintu bishasha vuba cyane? Hama umuziki n'ubu ndacawukora, si ikintu nababwira nuko sindigera mbona ubuzima bwanje butari mu muziki, nta na rimwe ndigera ndabubona ubuzima butari mu muziki, nta na gatoya. Rero ntimuze mwibaze ngo je ngo hari ngifise ijwi nzoririmba, ngifise amaboko yo kuvuza nzovuza icyuma, nzovuza instrument. Rero sino babwira ngo mwitege ngo ibi inye ngo mugire ibiki, oya ivyo navyo nkunda kugira ko ndabikoze murabibona ndibaza. Gusa abankurikirana babandanye bankurikirana, banshigikire mu byo bashoboye byose. Hari umunshigikira muri commentaire, hari umunshigikira mu kumpa interview nk'uko mwabikoze. Hari amamedia menshi ashigikira, ndashimiye. Hari umunshigikira mu kuvuga ati yewe mbwira namba yawe ndungike uje muri studio. Nivyo ni byiza, nabyo nyine ndabishimiye kuba maze kubikora. Rero nuko umuntu agenda arakura, nuko umuntu agenda aratera intambwe. Nta muntu n'umwe yishoboza byose, ntawe ushobora byose ari umwe. Niko Imana yabigize, twese turakeneraniye, turi umugwi umwe, turi umuryango umwe, dukwiriye kubitahura. Gusa kuko kenshi ntiturabitahura, ari igihe umuntu aba yibaza ngo nzobishobora ari umwe, mugabo ntibikunda. Mu ndirimbo yawe Umunyamuji waravuze nasavye Imana y'abakurambere inkize, nagwanye nterekera ubu byose ndabifise. Muri uyo murongo washatse kuvuga iki? Wambajije ngo mu ndirimbo Umunyamuji navuze ngo nasabye Imana y'abakurambere inkize, nagwanye nterekera ubu byose ndabifise. Ubusanzwe reka nsigure ikintu gitoya. Uguterekera, ukubandwa, nkuko nabivuze mu bwa mbere, nkiri umukristo niyumvira ko abayisilamu ari abarozi, ari abantu babi. Abayisilamu nabo ushobora kusanga biyumvira ko abakristo ari abantu babi. Rero abo bandi bose bashobora kuba biyumvira yuko ababandwa ari abantu babi. Rero je ndazinanye n'abantu babandwa, ndamaze kuja kubandwa, ndabandwa. Rero umugirwa wo kubandwa ni ikindi kintu nosigura, ariko mbona umengo byaba biba birebire. Ariko mu kwemera ko abarundi kubandwa kwari kugira iki, kwari guhurira hamwe kugira ngo barinahaze Imana, biyegereze Imana, kugira ngo bakuze ubumana muri bo. Kubandwa bisiguye iki? Ni ukubandana, ni kwegerana cyane. Urumva umuntu umwegereye muri ko ariko arambanda, ariko
kubanda, kubandwa, kugundana, kwegerana cyane. Rero umugigo wo kubandwa ni uko abantu begerana cyane hanyuma bakegera Imana, ni littéralement nico bisigura. Rero ubu Kristo kugira ngo bufate ikibanza mu gihe c'abamisiyoneri, sindi kumvuga ubu Kristo bw'uno munsi, kumvuga mu gihe c'abamisiyonari b'abakoroni baje bategerezwa kuvuga nabi ukubandwa kugira ngo ubu Kristo bugira inguvu, bategereza kubwankisha abantu. Nta yindi nzira bari bafise kuko abarundi bari bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi babandwa basenga Imana mu buryo bwabo, no kugira babibakure ko bategereza kubivuga nabi. Nico gituma abantu benshi bazi yuko igishegu ari ikintu kibi. Iryo jambo riri mu majambo novuga ngo yarahambaye kandi yubashwe cyane. Igishegu ni kivuye mu jambo gushega. Gushega nibyo byahindutse gusenga. Gushega no gusaba wamizako. Gusaba nde? Gusaba Imana wamizako. Umuntu asaba Imana yamizako yaba ari igishegu. Habaho kiranga. Kiranga ntiyari Imana abarundi basenga. By the way n'ubu kiranga arahari. Kiranga si umuntu, reka sigura ikindi, kiranga si umuntu. Kiranga ni mwemu nka kurya abakristo bavuga ngo mwemu yera. Kiranga ni mwemu, ni inzira y'abantu ku Mana. Kiranga Imana. Hari abandi bo bisigura neza kundusha, ko hari abafise uburambe kundusha mu kubandwa, ariko kwari kugira gusa abantu batahure yuko ntituri bishetani, ntituri abagizi ba nabi, ntituri abononye, nuko gusa ari byo bigishijwe. Ubu rero harageze ko bigishwa ibindi, nibaduha akanya ko kuvuga, nta kindi. Ko abakristo baravuga, abasilamu baravuga, n'imandwa turakeneye kuvuga kuko ni wacu. None ntaho bazodushira, ni wacu, ni mu gihugu kandi turiko dukora iby'iwacu, si ibintu twatiye ahandi. Yego, hama guterekera n'igikorwa jewe ubwiwanje camfashije cane. Hariho intahe abantu benshi batazi. Hariho abantu benshi bavutse baronse abana kubera kubandwa, nuko ata mikro nyene muhimandwa canke atakibanza bahimandwa. Mugabo hariho abantu bagiye kubandwa bararonka abana byanase ko bavyara, hari abagiye kubandwa barakira ingwara, ibintu byinshi. Jewe nanje uguterekera abakurambere banje byaramfashije cyane. Ni igikorwa nkora n'ubu kandi nzokwama nkora. Je nigeze kuba ndi umuntu akunda inzoga, akunda itabi, akunda urumogi, anywa ibintu byinshi nyene biyayura umutwe. Byaranse ko ndabiheba, naragerageje ibintu byinshi, ariko mu kubandanya nterekera byose byaraheze. Nta kintu na kimwe kiboreza mfata wapi. Rero uguterekera kwaramfashije. Hari n'ibindi bintu twoshobora kubasigurira uno munsi abascientifique bariko baratora vyerekana yuko umugigo wo guterekera ufise ico uhindura, kuko genetiquement dufise ADN y'abakurambere biwacu. No kuvuga ngo ibyo babayemwo n'amakuru yabo, ama emotion yabo babayemwo, byose biracari muri twebwe. Rero ico ni kindi kiyago cagutse, nimwashaka kuntumira kugira nsigure ivyo guterekera, ivyo kubandwa, ngira nzo kwifashisha abandi tuze tubibabwire neza. Ariko gikuru ico abarundi bakwiriye kumenya nuko imandwa turahari, turi benshi nubwo tutahabwa ikibanza cyo kuvuga. Rero ntibagume bibaza ngo turi bishetani, turi abantu beza, turabanye ngaha kandi tubanye neza. Guterekera turaterekera, biradufasha kandi bitugirira akamaro keza. Tureke gusa guciranira imanza, tureke kubona nabi wundi. Nkuko nakubwiye ngo abakristo babona nabi abayisilamu nabo bakabona nabi, nivyo nyene bitari ivyo. Ariko dukwiriye gutahura ko Imana ni imwe, uko tuyishikira niko gutandukanye, uko tuyambaza, uko tuyininahaza niko gutandukanye. Reka rero umwe wese aninahaza Imana uko abyumva, mu gihe atabangamiye uwundi, atakibazo ateje. Ego, mu ncamake nivyo nashatse kuvuga. Usubiye inyuma kuri Stick,
agitangura umuziki uwo mubwira iki? Stick agitangura umuziki nsubiye inyuma icyo namubwira, nsubiye inyuma nkaraba Stick agitangura umuziki namubwira namubwira iki? Namubwira ngo bandanye, namubwira ngo bandanya, ngo ariko umenye yuko urugendo ntigoroshe ariko ikizogukiza ni kimwe, ni ukuvuga ukuri, ni ukuba wewe, ni ukuba authentique, ni ukuba vrai, ntuduzire ikinyoma, ntuduzire ukuri. Ibyo namubwira ngo bandanya rero ukora icyo wumva mu mutima wawe hanyuma Imana iguhezagire. Stick, turagushimiye ko waje mu kiganiro cacu. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwampaye akaryo ko kuvugira ku mboneshakure yanyu. Nizeye yuko no hanyuma nimwaramuka mundi yakara nzoba ndahari kugira ngo dusangire ibyiyumviro.